umuntu abona mwene se agiriwe neza agakubita urutoke, abona mwene se aronse promotion akiyumvira ingene yonamubeshera kugira ngo ayikugwemo, abona mwene se akoze igikorwa ari nk'ishengero yuguruye rigatera imbere akamwita amazina, akamwita amazina akavuga ko aji kuzima ajya mu daimon ari umusataniste ari umuiliminati, aho kunezerwa agashima Imana ko Imana iri kumukoresha ibikomeye, ariko bakwakwita amazina kubera iki? Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, uri Imana nyamana, uri Imana umuvyeyi, uri Imana umukiza, uri Imana umutabazi udutabara uko bukeye nuko bwije, uri Imana iturinda ku murango no mwijoro, ko warivugiye wewe ubwawe kutigera usinzira na rimwe ku bwacu, kandi uranavuga ko dutegurira meza imbere y'abansi bacu, kandi ukaturongorera no mu nzira yo kugororoka. N'ubu ndasenze ngo ukomeze kuturongora, ukomeze kutwigisha, ukomeze kuganiriza imitima ya benshi, kugira ngo habe gukira, habe gutabarwa no kugirirwa neza. Urakoze kubyumvise kandi kuwemeye kubikora, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Rero ijambo tugiye kuganira Imana impaye ni ijambo rivuga ngo nukunezererwa umugisha w'abandi. Haleluya. Nukunezererwa umugisha w'abandi, kandi iyo by'ukuri witawe ukamenya uriwe. Haleluya. Ukamenya uriwe, ntiworeka kunezerwa hari umuntu agiriwe neza. Urya umuntu atanezerwa nuko uwundi muntu agiriwe neza, ntanezerwa, ntaba yuzuye mpwemu yera. Umuntu yuzuye mpwemu yera anezeranywa n'abanezerewe, akabarana n'abababaye. Iyo hari abantu baguwe nabi n'ukuri, impwemu yiwe ntishobora kunezerwa, ntashobora kugubwa neza. Ariko ikizokwereka umuntu yuzuye mpwemu yera, umuntu afise umutima w'Imana muri we, abonye bitagenda, bitameze neza arababara, abonye bimeze neza ashima Imana akanezerwa. Haleluya, haleluya. Uwo ni wo mutima w'umuntu w'Imana yitahuye icari. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira yuko Kristo yadusize mu gishingo ciwe, yadusize hano mu gishingo ciwe, kandi yaranabivuze atumiriza jendagiye ati mwe murasigaye, ati muzokora ibyo ntakoze. Haleluya. Ati kandi muzokora byinshi no kunsumvya. Nawe murazi ko yari yuzuye urukundo, yari yuzuye amahoro, yagira neza, n'abamugirira nabi bagirira neza. Haleluya. Kuko yaratahura kuri kwa mugirira nabi, yabaye igikoresho c'umwasi mugatari yari kwa mugirira nabi, ariko ari umwasi yitije amaboko yiwe kugira ngo amugirire nabi. Haleluya. Rero iyo witahuye by'ukuri ukamenya kuri umwana w'Imana, hari ibyo udakora. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Luka igice ca 15, turasoma kuva ku murongo wa 25 dushikane ku murongo wa 32. Haravuga ngo wariko umwana wiwe w'imfura yari mu murima, ariko araza agira ashike ku nzu, yumva inanga n'intambo. Ahamagara umwe mu bashumba amubaza ibibaye ivyari vyo. Aramwishura ati murumuna wawe yaje, so yamubagiye yashuye inuze, kuko amubonye agikomeye, araraka yanka kwinjira. Se arasohoka aramwinginga, maze abwira sati raba iyi myaka ingana icya ndagukorera, naho nigeze
nigeze nkwaka ico wange maze abwira sati raba iyi myaka ingana icya ndagukorera ntaho nigeze kukwaka ico wangeze nanje ntaho wigeze kumpa n'agasuguru ngo nezeranywe n'abagenzi maze uwo mwana wawe aje yamaze ibyawe abisambanisha umubagira ishuri nuze nawe aramubwira ati mwana wanje tubana iminsi yose kandi ibyanjye byose ni ibyawe ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye kuko uyu murumuna wawe yari yarapfuye none arazutse yari yarazimiye none arabonetse. Haleluya. Murumva umuntu atuzuye mpwemu yera. Murumva inyifato yiwe ngiyi muranga. Murumuna we bamaze igihe batabonana, ntiyarazi ko akiriho canke ntiyarazi ko atapfuye. Yumvise akanyamuneza, aho kunezerwa avuga ati yo aragarutse, nari ndamukumbuye, yari yarazimiye none arazimurutse. Umve ibyo ariko aridoga. Iki nico kikwereka abantu batagira Imana muri bo, batagira urukundo rw'Imana muri bo. Haleluya. No mu buzima bwacu uyu munsi ni abantu benshi riko tumeze. Umuntu abona mwene se agiriwe neza agakubita urutoke, abona mwene se aronse promotion akiyumvira ingene yonamubeshera kugira ngo ayikugwemo, abona mwene se akoze igikorwa ari nk'ishengero yuguruye rigatera imbere akamwita amazina, akamwita amazina akavuga ko aji kuzima ajya mu daimon ari umusataniste ari umuiliminati, aho kunezerwa agashima Imana ko Imana ikimukoresha ibikomeye, ariko bakwakwita amazina. Kubera iki? Nta mpwemu yera. Haleluya. Nta rukundo rw'Imana ruri mu bantu. Uyu murumuna we ngo arababara, ntiyanashitse ngo agende arabiriko bibigwabo, ngo arabaza amagara umukozi arabaza ati nibiki ibyo biriko biraba. Ati murumuna we yaje ati kandi ati so yafashe ya masa ngira yavuze ati n'izina ngira yarayise ntumbaze, ati yayibaze aturumba ni fete abantu bakoranye. Ngo arababara semenya makuru, ngo arasohoka aramubwira ati mwana wanje ibyo urimo nibiki? Atariko nubona ko bitubereye kubona kiriya kagaruka uyu munsi, ntibitubereye ko tugira umunsi mukuru, ntibitubereye ko tunezerwa. Uwundi ati papa kunezerwa harura ibintu yatwaye, ibintu yononye uko bingana. Ati jewe nagumye ndagukorera, je nagumye ngahaye, ntiwigeze uniyumvira n'umunsi umwe umpe n'akantu n'agahene kugira basi ngo ndagasangire n'abagenzi nezerwe nani. Ariko ikintu cy'ikiyererezi, ikintu cy'iki ataco kimaze nico ubagiye ishurira. Yo sahubwo aratangara, ti mwana wanje yetega nari nzi yuko uzi ko ibintu byose biri ngahari ibyawe. Imana idufashe, Imana idufashe. Ati nari nzi ko utahura wotora icyo ushaka ko ni ibyawe. Ndababwira uyu munsi ikibazo abana b'Imana dufise, ntituzi abo turi bo mu bwami bw'Imana, ntituzi ko turi abana mu rugo, ntituzi ko ikibabaje data aricyo gikwiye kutubabaza, ntituzi ko ikinezera data aricyo gikwiye kutunezera, ntituzi ko dukwiye gukora mu murimo wa data. Benshi ntabyo tuzi. Umenga tumeze nka babacangera avuga ngo batampemvye ntaronse ibisi nkora. Ariko umwana mu rugo, haleluya, umwana mu rugo akwiye kubona ikintu akagikora nk'umwana. Haleluya.
haleluya. Kandi tujya imbere ya data ntidukwiye kujya imbere ya data nk'abacangero, dukwiye gushika imbere yiwe nk'abana, tukamubwira nk'abana biwe, kandi tukizera ko twumva ko ni papa wacu. Haleluya, haleluya. hari abafise Imana ifise inkoni igumi kubita gusa cyangwa ngo irigume honda ku mutwe, atakiri kora ari ikintu giterwa giterana igitsure, ariko n'umuvyeyi yuzuye imbabazi, yuzuye urukundo, yuzuye kugira neza. Haleluya, haleluya. Aramubwira ati mwana, ati ndatangaye. Aramubwira ngaha ngo maze ngo umwana ngo wawe aje yamaze imyaka abisambanisha, ngo mubagira ishuri nuze, ngo nawe aramubwira ati mwana wanje tubane iminsi yose. Haleluya. Kandi ivyanje byose ni ibyawe. Ivyo mu bwami bwa data ni ibyacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yafashe imigisha yose mu Mana. Haleluya. Ngo ibikomaniriza muri Yesu Kristo, hanyuma ngo ikiramuduhereza. Haleluya. Rero muri we tuharonkera byose. Amahoro yasanga muri Yesu, umunezero usanga muri Yesu, agakiza muri Yesu, imigisha y'uburyo bwose ni muri Yesu. Haleluya. Gukomera ni muri Yesu, icubera ni muri Yesu, umva byose ni muri Yesu. Haleluya. None wumva muntu w'Imana, wewe uzokomera gute? Wumva wewe uzoshika kuzura urukundo rw'Imana gute utari muri Yesu? Haleluya, haleluya. Ngo ariko ku murongo wa 32, ngo ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye, kuko murumuna we yari yarapfuye none arazutse. Umuntu afise umutima w'Imana, iyo abonye umuntu azimura utaranezerwa. Haleluya. Kandi yumva atacatokora, yumva atacatokora kugira ngo bariko barahona bazimuruke, yumva atacatotanga kugira ngo abariko barazimira bazimuruke. Haleluya. Yumva afise inyota, yumva yuzuye ishaka n'umwete. Haleluya. Kugira abariko barazimira bazimuruke. Abonye hari utabagwa, reka ndabashingire intahe gatoya. Jewe hari igihe nigeze kuba ntanga ikiganiro muri RPA kera, bakita no mukurahe. Hanyuma hakaba dukomantere mu bantu twinshi tubi. Hanyuma jewe nkavuga ndabihevye, nkaja numva nko mwijoro umucanke ukenke umuntu antelefone, ngo Imana yo mwijoro ngo iguhezagire, ngo iguhezagire, ngo kije kiganiro cejo ngo caramfashije, ngo twe n'umugabo wanje ngo twari twicaye ngo turasubiramwe ibintu bimwe ngo wavuze ngo dusanga ngo dufata ingingo yo guhinduka. Nkaca mvuga Mana, none ego hariho amajwi ariko aravuga gutya na gutya ni menshi, ariko hariho irindi jwi rimwe numvise rivuze ko ryatabawe. Mbega numviririye nkumva irikwiye kudomina n'iryo rivuga ko hari ico bakuyemo. Haleluya. Numva iryo domina n'iryo rivuga ko hari icyakoretse. Nkavuga ngo uko biri kose ndemeye, ntibiba vyoroshe, ndemeye bitutsi, ndemeye, ariko naho ufashe umwe mwijuru havuga impundu. Haleluya, haleluya. Ndavyemeye. Rero ngaha aravuga ati ntibitubereye ko tunezerwa ko ari umuntu umwe, ntibitubereye ko uyu yari yarapfuye none uyu munsi arahindukiye aragarutse, none tureke kunezerwa. Haleluya.
ngo ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye ngo kuko uyu murumuna we yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse. Haleluya. Ati ibi byonyine ntibikwiye ko tunezerwa tukirengagiza ibyo yahombesheje. Ntibidukwiriye. None nawe uyu munsi ahagize ikintu ukora kigafasha umuntu akajya mu bwami bw'ijuru, ni wo kwemera icyo kiguzi ukagitanga kugira hagire utabagwa. Ngiki Imana icyo iri kwiradusaba, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Umwami wanje, Imana yanje, ndagushimira ko kugira ngo uyu munsi ishengero ribeho, kugira ngo uyu munsi umwana w'umuntu atabagwe, hari ikiguzi cyatanzwe kandi ikiguzi kidasanzwe, ikiguzi cy'amaraso. Uru n'urukundo watweretse rutazokwigera rukugwa mu mitima yacu, Mwami Imana, kuko wakoze ibikomeye kugira ngo urokore ubugingo bwacu. None ndagushimiye Mwami Imana ko n'uyu munsi hari abo wahagurukije kugira ngo bavuge, kugira ngo hagire abarokoka. Nyemerera nkuko wabivuze ngo nitubwire data ngo kubera ngo ibyimbirwa ni byinshi ngo ahagurutsa abimbuzi. N'ubu ndasenze ngo uhagurutsa abimbuzi benshi, kuko ibyimburwa ni byinshi, abazimira ni benshi, abarushe ni benshi, kugira ngo baruhuke Mwami wanje, kuko ijambo ryawe riraruhura, ijambo ryawe rirakiza. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icyubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.